Bakunzi ba televiziyo FTV turahaye mwaramutse canke imireva yamuherereye. Uyu munsi twatembereye muri zone Gatumba ahana neza neza hafi y'ikigo Cinquantenaire aho amazi yatanganyika yasuye kuduga gusumvye mu vya mbere. Kandi ukuntu turayibona mu kumakurikirana ukuntu ko biragenda vy'ukuri si ibintu vyo kuryoherwa cane, si ibintu vyo kwishima ariko ni ibintu vy'akababaro. Reka umwanya ndabaha akaryo murabe ukuntu ibintu bimeze, turaza kuvugisha abenegihugu bo ngaha mu Gatumba, baraza kubabwira ingene vyatanguye, ingene vyagenze, nange muraza kwibonera ukuntu ibi bintu biko biraba. Nabemereye yuko twebwe turi abakozi banyu, tuzobakorera tubereke ukuntu Burundi bwifashe, ukuntu ndetse no mu mahanga, nabemereye nzobashika kuko twebwe ntadashoboye. Ubutaranirwa n'Imana yonyine gusa, ariko novuga yuko tuzogerageza ku buryo dushaka kubana namwe mu mahigwe, mu marushwa, haduga hamanuka, hashaye, kuko umugenzi mwiza umubonera amagorwa. Rero aho turi ahantu mu Gatumba, ntituri muri plage, ntitwo turaryoherwa, ariko nko ndabereka ahantu amazu yagiye atwagwa, aho abenegihugu nga mu Gatumba ubuzima bwaho butoroshe cyane. Novuga yuko abenegihugu bamwe batanze inzu zabo, nkuko muko murabibona aha turi na amaparcelle ariko hasigaye hari uruzi. Nange muribonera ingene amazu y'abandi, amazu yubatse neza, barataye amazu yabo, abandi barangaye, aho ubu abatunzwe ubu ntibakirima, aho barima ubu hari amazi. Twegereye umwenegihugu umwe ngaha mu Gatumba asanzwe yibera ngaha, yatunzwe aratubwira icyari kimutungishije, aratubwira nido ndibaza ivyo yashoboye kubona, nawe inzu yiwe yarabomotse. Reka ndamuha mwaramutse. Gake Umeze neza? Nabi gose kubera amacungu y'amazi. Mwitwa bande? Nitwa Burege Abdul. Uba ngaha mu Gatumba? Mba mu Gatumba na niho mvuka, niho ngurira na niho mbyari abana. Ibi vyabaye ngaha mu Gatumba, urabona twabonye yuko amazu menshi ubu ari mu kiyaga ca Tanganyika. Ni ibintu vyabaye vyagenze gute? Ivyo bintu kuva dukora twebwe ntitwari bwabibone, abasokuru bacu nibo babibonye. Kuko ico dushobora kubona ngaha nuko bashobora kudukorera idigi ishobora gukikiza igisagara, kuko kugira amazi ntasubire kudutera akabura kutama abanyagihugu nabo twebwe tukajamo gukora, tukagira ibikorwa rusange kugira tujemo turabe ko dushobora gukunganira. Mugabo bisaba ubuhinga buhanitse, kuko leta nishobora kubidukorera kugira tubone uko dushobora kugira amahoro. Kuko inzu zarabomoce nyinshi, ngaje inzu zanje ni zitatu zose narobomoce ubu ndapanze. None nk'abagira neza icyo twabasaba bagira neza, ko tunabonye yuko amazu menshi yagira bomoka n'ivyo bitubwiye. None nk'ubu turi mu kiza cya coronavirus, mbega bice bigenda gute kugira dushe kwirinda kino kiza cya coronavirus ngaha mu Gatumba? Coronavirus mu Gatumba kwirinda twebwe twama tubayeho gutyo, kubera ntitwigera turamukanya cyane, kubera twamaye akantu kadutunze n'ivyo nyene kurya amafi, kurima nta naho tukirima kubera ko amazi yarateye hose. Rero iki ari dushobora gukora nuko dushobora kuyirinda, kuko iyo corona nyene dufise twebwe ubu corona turembeje ni y'amazi. Uwo corona y'amazi ni turembeje mu bintu byose bibaho, kuko urabona y'amazi agarukira inzu zose nk'iparasera gushika ku parasera, kuva ku ntango y'igisagara kugera ku inzu zishika iparasera 30 na zingahe zose ziri mu mazi ku bwaguki. Rero igishobora gukorwa mu ino misi nuko dushobora gufata bakatugira leta ubuhinga buhanitse, asigaye twe abanyagihugu natwe tugira tugasongera inuzenye ibikorwa rusange kugira tubandanye igikorwa, turabe ko dushobora kugira idigi rikomeye, hama tugakora ubukobe ko bushungurura amazi kugira ibintu byose bije mu buryo kugira turonka amahoro. Abana barangaye gose, umuryango imyago myinshi idusigaye tubura niyo tuja niyo tuja. Twokora gute kugira ngo amazi ashobore gusubira inyuma, canke dushobore abaritaye amazu bashobore kuronka amazu yabo? Niki kibona cyo gukorwa ku bwawe? Ico kugwa kugira turonke nyene dushobora gusubira mu nzu zacu, nuko bofata Rusizi bakarukorera urugomero bakagwimba gose n'imashini ikimba kuva mu korosi ya Mezovere hari inyuma ikageza ku Rusizi mpaka muri parake yari indani ku mabase.
asigaye agakora ikimba idigi rikomeye igaciza no kuyi mufurege wa parake twebwe twenyene abanyagihugu twokwigorora umufurege wa parake muga leta dukoreye Rusizi kugira tubone idigi rimeze neza twasha dusubira mu nzu zacu kandi tukubaka tukabaho neza kuva 6 na kangahe twari bwabeho twebwe mugabo niyayo mazi yatera 6 na kabiri rero twarayabonye n'umwana muto wibo yayabonye urumva ubu dufise amacunga agarutse kabiri kandi mu Gatumba urumva dufise ingorane zikomeye abantu turahanga kugira uve ngaho ugere kwitangana kandi bazana nk'ibirometero 5 kugira ugere kwitanganika ningi nka 5 kuko urabona iyo ruri iki naco nikiziba catanganika aho cateye kiza mugaco cyo tanganika imaze gufatana na nkubu yamaze gufatana hariya rero kubera iki Rusizi nago amaze gufatana n'iki kiziba urumva byose bikukiriki bisha bikurikirana igisagara kuko ari ahantu yicaye hagacasigara urumva rurashobora kuza rugagira no kwibarabara rugashika none cyabumva tuzoguma he none nisoko ni amara kugenda twese ndariho duhungira tuja gupanga nkubo ku isoko mugahara urumva niho hasigaye nta handi hose urumva haramaze gutwagwa none ko bwa mbere hatewe amazi nta kintu abagira neza baba baraciye ngamwa kuheze gusumba ubu abaciye ngaha mbega bakoze ikijanye n'amazi canke babakoze iki cabanezereje urabona twe tubona iyo mfashanyo y'ibiharage tutabona aho dutaha nta kamaro tubona ibigori tukabona amabase tukabona amabido aho nta kamaro dukeneye yuko twogira aho dutaha tukaguma duhagaze abana bacu nizo mfashanyo ntazo twokwirwa turarondera turonse aho dutaha hamaze kumwuka nibafate bakora idigi rimwe na rimwe kugira twibereho neza nta kindi ndagushimire cyane mutama yego cyane murakoze ibintu tubibonye twege byaradusize kuko turibuka yuko n'abasokuru bacu basokuruza baratubwira yuko aya mazi kuva 6 yuko yigeze gutera abantu barahunga bamwe baja mu Ngagara abandi baja mu Cibitoki ca Bujumbura kuko byari bisanzwe ariko rero natwe turanabibonye bumva yuko natwe biduteye agahinda bivanye n'iki nuko ingo zacu zagiye nk'ingene mubibona ngaha murabona yuko amazi asigaye ari menshi tukabura uko dukora tugasaba yuko na leta yuko yo tugirira inguvu akaturondera n'imfashanyo tukaraba ingene twozibira aya mazi canke bakazana nk'abahinga babizi kugira ngo ngaho kuko hariho limite iyo bita muri parke ari basanzwe bare bahaciye umufurege bakazana nk'abaenjeniyere bigiye ibintu by'urugomero kugira ngo batugirire iki batugirira umufurege udufasha kugira ngo ajya amazi turabe yuko ashoboye kubandanya akabandanya hehe mu Tanganyika kuko nk'ingene mubibona aya mazi murabona yuko ateye ubwoba aya mazi urabona yuko iyo imvura iguye nyinshi Rusizi ikamena na Tanganyika ikamena c'est-à-dire yuko ngaho mugatuma nk'ingene muhabona ni mu kiyaya hamaze kuba mu kiyaya rero ya mazi yo kutanganika nayo mu Rusizi aca afatana amaze gufatana agaca ahura nayo mu kiziba ukaca usanga rero nka twege abantu tuba ngaha ukaca usanga dutewe n'iki n'umwuzure w'amazi mbega nk'ikintu cy'imfashanyo umwosaba abagira neza canke abahinga bajijwe bofasha agatumba niki nihe fashanyo ubona bosaba nk'abanyagihugu bimvukira nga mu Gatumba bo nka twege nk'imvukira turabona yuko nka leta nabo batanga imfashanyo ico gusa twege twosaba nuko gusaba tugirira umufurege ukomeye sivyo ubatswe neza nka kijambere kugira ngo yamazi aje avuye kutanganika nayava mu Rusizi akaronkaho aca aciye hehe muri wa mufurege kugira ngo aronkaho abandanya kuko amaze kubandanya kubera twege tuba mu kiyaya aya mazi adutera ntituzoba kandi tukiyabona kuko twege ego ico kintu kirabaho imfashanyo irabaho umuntu atanga ingene abyiyumvamwo hari umuntu azana iryo base akazana ko kadobo akazana ibyo biharage nabyo ni byiza ariko rero iciza nta kuntu twokwama badufasha ahubwo gusa ico twari dukeneye nk'imvukira yuko botugirira idigi ry'umufurege kugira ngo aya mazi avuye kutanganika akaronka haja muri wa mufurege kugira ngo aronka ahantu abandanya kugira ngo ntabandanya aya mazi aza kudutera mu ngo aho tubaye mbega amande yuko amazi yabomaguritse niki nibihe bindi bintu byashoye konona ngaha mu Gatumba byononekaye ibyononekaye ndibaza yuko mubibona amazu cane urabona yuko wari ufise urugo rwawe hamoka ja kurara mwihema hari gihe ntakavura urabona uko twegereje amezi y'imvura
kurarara mwihema utarimenyereyemwo urabura nitiro nico gusa twafasha bodufasha sikindi ngira murabona n'amazu ingene asanzwe ameze hama tukasaba yuko leta yo tugarukirako nkuko yamitugarukirako hama ikaduheza iyo mfashanyo tukaraba yuko boshiraho iyo digi kugira ngo aya mazi ntakomeza dutera. Nitwa Emmanuel Masumbuko nkaba nahoze ni chef de zone wahanyene mu Gatumba ndaheze ndanavura amatari w'intara ya Bujumbura nkaba rero naje kuraba ikibazo cy'aya mazi ukuntu Tanganyika kwafatanye n'ikiziba amazi yabaye umurengera akaba yateye umazu y'abene gihugu sanzwe ndongo bishira hamwe rikingira ikiyaga ca Tanganyika nibyo narimwo nkaba ndumuvugizi wishira hamwe gitwa PAV nishira hamwe gitaho ibibazo by'abantu abonikora urumva rero muri ico gihe ibibazo nk'ivyo byadutse cangerageza kugira ngo nkurikiranire hafi kugira ngo naje ntange raporo kuba bijejwe. Mbega nk'ikintu abajejwe intwaro canke abagira neza ubona cyo kugwa vuba bwango ngaha mu Gatumba ubona ari kihe ico kogwa kugira ngo bakize abene gihugu ikibazo cy'aya mazi kuko mwavyumvise bamwe uri kuravyivugira nuko hoba hidigi idigi nuburyo bafata bakubaka mu buhinga bakoresheje ivu ku buryo rero amazi nubwo yotemba dashobora kurengana iyo manga baba bakoze iryo vuba bagize batunganije bafise hariho abahinga hora babikora kuko byarigeze gushika mu myaka 62 kera amazi aratera nkuko nyene hanyuma hari ku ntwaro ya cami Burundi butarikukira ngo ico gihe rero umwami yaciye akorana n'abahinga bashobora kuri digi kwera ni digi ryakozwe kera kuva ku bami rimaze gusaza uravye hirya no hino haraha amazi acagaca sesa iryo digi rero ryarafasha gose mu kuzibira amazi ya Rusizi kugira ngo ntasubire gutemba atembera mu bene gihugu ubwo rero bafatiye kuri ako karorero boca kuri digi yozibira amazi y'ikiziba ntasubire gutemba atembera mu bene gihugu kuko Tanganyika n'ikiziba birafatana hanyuma imipfunda ya Tanganyika ikacerera iguma yegeza amazi buhoro buhoro akaza rero atemba atembera mu bene gihugu mugabo iryo digi rimaze kujaho ayo mazi ntiyohashika bitaye ko aha narahatwaye ndahazi hari umufurege ugabura parke n'igisagara umufurege waratembana amazi avuye mu mihana amwe agaca atembera aja mu Rusizi yana agatemba atembera hariho ubundi mugende bitwa pipa yaca atemba ajamwo ubwo rero iryo diga arashobora kuryubaka iburyo rikazibira amazi y'ikiziba hanyuma umufurege nawe ugaca uheza ugatorokanya amazi avuye mu gisagara naye agaca atemba aja muri uwo mufurege kuko iyo imvura iguye amazi atemba aza ino mu kiziba niyo aca atemba agenda urumva yaca atembera muri uwo mufurege agaca atemba aja mu Rusizi ayana agatemba aja mu ipipa hanyuma amazi y'ikiziba nayo urumva ko hoba hari digiri yazibi naho yo kuzura gute ntashobora gusesa ngo sese iryo dig aje mu bene gihugu iwo niwo muturama mbona wokogwa hanyuma ikindi gikenewe nuko aha bose bagize ibibazo hoboneka aho bakika umusaya akaboneka amahema bakabaronka aho bakika umusaya kuko turi mu bihe by'imvura hakaboneka n'ivyo bafasha kuko urabona ko abantu bose bataye ibyabo imirima yatwawe ibintu byose kabona karurudubi habonetse n'uwofashisha ifungurwa baba bararonka icyo bafungura n'ivyo byofasha habonetse n'ibisakazo canke ibyo kubaka navyone byofasha kuko urabona yuko abenshi bataye inzu zabo murabibona kugira rero aronka haba sicoroshe kira muntu rero yofasha umuco ashoboye kugira ngo ubuzima bubandanye mu gihe turi mu bihe bigoye yego nyakubahwa bahoze urongoye intara ya Bujumbura kaongero karongora ni na zone Gatumba mbega muri iyo ntwaro ukiro umutware mu ico gihe ivyo bintu ntivyari bwigere biboneka kugira ngo mfate izo ngingo yo mifurege mu yice hakiri kare uwo mufurege waciwe n'ikigo kijejwe gukinga ibidukikije kugira ngo kigabure rwabaye urugabano rwo kugabura igisagara ca Gatumba hamwe n'uruhongore kama rw'ishamba cimeza ca Rusizi mugabo umufurege twace rusanga naho nudufasha mu gutemba na y'amazi yava mu gisagara kuko imvura iguye babona amazi ava mu gisagara yaca atemba twaraci dukora n'udufurege duto kwakura amazi mu gisagara tuca dusukamwa muri uwo mufurege hanyuma agaca atemba aja mu Rusizi ayana agaca atemba aja mu ipipa hanyuma umufurege je narakurikirana hageze nko mu citwara na usibura iryo vu rero byava mu mufurege byarazibira amazi y'ikiziba narabibona ko byaba aco gituma muga kwera aya mazi yo yararinze ubona kari menshi
ari menshi niho bisa yuko bogira nkuko hakacaba idigi rinini rizibira ayo mazi y'ikiziba kuko ayo mazi y'ikiziba nayo narasongera isibe hanyuma amazi yo mu mihana nayo agatemberana bwa bufurege buto buva mu gisagara ukurikiranye uraza kububona abene igihugu bacu mu bikorwa rusange kugira ngo amazi yava mu gisagara aronke yatembaje akaca atembana muri wa mufurege wubatse basabye abene igihugu umufurege bakawagura akagira munini wagutse udasenyuka kuko urabona ko ari ivu ry'umusenyi y'imvura iguye n'inkukuru usanga wa mufurege rero wasenyutse bikaca bituma uzimangana mugabo wubatse nkuko babisavye wa mufurege wo kwamaho hanyuma abene igihugu nabo akazokwama ariko mu gihe cy'ibikorwa rusange nkuko babikora bariko barawusibura ukaguma umeze neza muri ico gihe ndizera yuko byo gico bifasha ndabashimire cyane naje ndabashimiye bamenshi makuru murakoze cyane tugereranije ibyago byabaye mu Gatumba mu mwaka uheze ubuhoho byabaye ndanse abatari bashikiwe n'umwuzure muri cya gihe ubuhoho nawe wifashe ku matama amasengero amashure yarugaye kubera uwo mwuzure wateye ubugira kabiri abavyeyi n'abana bakika umusaya mu mashitingi nkaho umenga ntibigeze kuba bagira iwabo ku bijanye n'isuku naho two kwibaza ukuntu bikingira ikiza ruhonyanganda coronavirus ndabibutsa ko zone Gatumba ihana urubibe n'igihugu ca Kongo iharanira demokarasi nitwirengagize kaza k'abana ari bo Burundi bw'ejo ubu batariko baronka ukuntu bashika mu masomero yabo abavyeyi bari batunzwe n'uburimyi ubu nabo barifumbereje ntibagire bacira nayo bamira kanatsinda ngo turi kumwe birashoboka barundi bene wacu namwe bakunzi b'abarundi enda tuje hamwe dufashe abo bene wacu bazingamitswe n'iyo myuzure nabo basubire baronke aho bakika umusaya eka bongere baronke amazi meza bivuze neza baronke imiti nk'abandi bene gihugu kanoneho banaronke n'utwo batamira hezagiwe